Reka nongere ndabashimire cyane bakunzi ba Akbar Seydou kuri page yacu niyo dukoresha kuri Facebook, kuri WhatsApp ni Kabyonzi TV. Urukino rukaba rurangiye aho umugwi wa Real Madrid wariko utana mu mitwe n'umugwi wa Arsenal hariya Santiago Bernabeu ku kibuga ca Real Madrid. Umukino ukaba wagenze ukukurikira. Igice ca mbere carangiye ari ubusa ku bundi, ariko mu gice ca kabiri niho umukinyi wa Arsenal Saka yinjiza igitsindo kimwe ku munota wa 65, bitevye ku munota wa 67 umukinyi wa Real Madrid aba ashizeho ikindi gitsindo cyo kugomboza yitwa Junior ku munota wa 67 niho yinjiza ico gitsindo. Hanyuma ku munota wa 90 ku minota bari babongeye hafi minota 6 niho umukinyi Martinelli ku munota 90 ku minota yo kongera ashizeyo igitsindo ca Arsenal. Arsenal ikaba ibaye qualified ku bandanya ndetse guhatanira igikombe ca UEFA Champions League. Akaba ari uko urukino rwagenze. Murazi neza ko ubuheze urukino ko rwagenze Arsenal yari yatsinze ibitsindo 3 ku busa bw'umugwi wa Real Madrid hariya ku kibuga ca Emirates Stadium ku kibuga ca Arsenal. Nuko ese mwebwe mubibona gute? Jese muvyumva gute kuri uru rukino ko rwari rugenze ndetse uko rwari gwifashe muri rusangi? Duhurira muri comment. Nuko muri kubona Seydou. Ciao ciao.